no munsi turi kumwe na coach George niwe coach w'itimu yacu y'Abarundi turiko tubona hano ku bibuga bariko bakina inkino nyinshi z'imyimenyerezo nashaka ko tuvugana nawe akatubwira bike mu byo twiteze kuri African Cup mu minsi mikeya twiteze kubona kuzororera hano muri South Australia rero turabahaye kaze cyane kugira ngo ikiganiro cyacu tugiye gukorana na coach mugikurikirana coach gute ni sana turashima twabonye mu kanya gaheze mwariko murakina urukino rwa kivandimwe na Liberia ejo mwarakinye n'abarundi bo mu yindi ntara ya Western Australia mu gisagara ca Perth muri mu myiteguro mwiteguriye iki bo mu bisanzwe ubu turiko twitegurira African Cup sanke iba mu mezi ya October November yego African Cup of Nations y'ama community hano muri ino ntara ya South Australia imaze igihe kinini iri kwirakinwa haraciye imyaka myinshi imyaka iri hafi 20 buri mwaka twama tubona turiko turakina kandi abantu twama twitavye iyo African Cup muri uno mwaka ikintu gitandukanye nivyo twari dusanzwe tubona ni giki muri African Cup y'uno mwaka bo muri uno mwaka nko ku Barundi novugira cyane ku Barundi nuko ugwaruka kwabaye gwinshi umva na selection umva ni headache bica bigorana guhitamwo umva turafise ugwaruka rukwiye kuri ico abakinyi barahari vraiment kandi biratandukanye cyane no mu zindi ntara kubera usanga mu zindi ntara bo umupira batawitaho cyane ariko twebwe hano Abarundi muri no ntara usanga ibintu bimeze neza ego ari naco gituma turiko tugerageza ahubwo n'izindi ntara kuzizana baze baraza batembera ngaho gukina umupira kugira ngo nabo bitangure bibinjiremo nico gituma nyawe n'Abarundi bo muri WA bari baje hano gukina kugira ngo mwipime inguvu kuko mwaka uheze nako kwagiye kubatemberera nabo babonye ni vyiza baze nabo badutemberera turavye twari tumenyeye kubona bakina bakabishira kuri weekend imwe ariko ubu bibonekana ko menga nivyo banka weekend zitatu turiko tugiye turorera umupira ivyo hari ico bizofasha yego bizofasha cyane kuko hagera uravye ama match abakinyi bakina ku munsi yahora ari menshi bakaruha bagatira n'umwanya urumva na final ugiye kwiraba wasanga umenga nta nguvu irimo biryoshe abakinyi babarusha bakina quarter finals semi finals na finale muri weekend imwe usanga bitoroshe mu gihe udafise abakinyi bose beza bashobora kugira kwinjira mu kibuga bagakora akazi ko umukinyi ari muri baje 11 ashobora gutangura urukino ashobora gukora ariko kuri twebwe nko Rwanda rw'iwacu umwaka niho novuga ati turafise abakinyi ukuye mu umwe ushobora gushira mu wundi ugasanga nawe akazara gashobora Abarundi twama twitaba igihe cyose ariko tumaze kugitwara gake dukunda gutsindwa kenshi ku mafinale uyu mwaka ni giki cyo duhicizere yuko tuzogitwara ntiducindirwe kuri finale icambere cyo novuga ku bijanye na finale umuntu kuba yashitseyo icambere no gushima Imana ni byiza obstacles icamwo sinke ego turafise team nziza kandi bidasiguye ko yandi makomite atatu nziza bafise nabo bazifise gusa harageze igihe guhera muri 2017 team yacu yagiye hasi kugira ngo kubera abakinyi bari bahari basa nk'abari bahavuye twarabatanze bagena mandi makipe akuze umva bishe bisaba ko dusubira kandi kwiyubaka ukundi gushasha umva ubu niho novuga ati ekipe irageze abo twubatse kuva muri 2017 gushika ubu niho hageze rero ubu babaye abagabo bariko bashitse bashobora kuvuga ati tugiye mu rukino insinzi turashobora kuyitahana turazi hariho abakinyi muri iyi timu yacu y'Abarundi hariho abakinyi bakinye mu mwaka weze inkino zabo za nyuma bararitayaringa ba Arsene ba kapitene Iradi abo barashoboye gusubirizwa neza ubu twogira icizere ko ibintu bizomera neza kuba barastaffinze nabo ahubwo nuko babona yuko ba creatinze abandi bakinyi bashobora kuza bakabasubira kuri ico nta kibazo kihari uretse ko nyene experience bafise niyo abagiye bari bafise iratandukanye gusa nyene umupira ni kumeze abakuze barabisaba abatoyi nabo bakinjira mu kibuga bagakina nukuvuga ubu inyuma kuri gatanu tuzoronka zosubira Iradi bigende neza tubone ko turatsindwa ibitego barahari kandi benshi ubu si
sumwe canke babiri barahari ni benshi. Okay, ni byiza. Ino ekipe yacu y'Abarundi yagiye iramura abakinyi benshi, mbere harimo n'abageze ku rwego mpuzamahanga. Turazi Nestor Irankunda yaraciye mu maboko yanyu, hari umunyotimu yacu y'Abarundi, ari umwana mutoyi muramufasha arakina, ubageze muri Bayern Munich kandi akina n'igihugu n'itimu y'igihugu ya Australia. Turabona n'abandi bariko bagenda bazamuka, ba Murani n'abandi. Ico kintu kivuze iki kuri community yacu? Bo kuri community yacu ni ikintu kizana iteka kuko umupira vraiment burya ni ikintu Abarundi bakwiye gufata serious kuko uravye nk'abakinyi babiri canke batatu basohotse bakava muri equipe naho warakinanye nabo bakava muri twebwe bavuye muri twebwe ikintu uba wiyumva ko bababoneye hani wacu bariko barakina umupira hani wacu kunyene umva ni ikintu cyabagiyemo kwanza navuga bakunda umupira nabo baturaba nkuko nyene tuko turakina ama match umva inspiration bayikura ngaha ariko no munsi nabo bagezaho natwe tubadmaringa tukavuga ati tiwe uri kurakina na Harry Kane nanje n'abandi murabona ariko uno munsi kuri bo sindoto twira indoto ariko kuri bo nibwo buzima babaye kuburyo nabandi bana nabo nyene boboneraho tubifuriza kuko nabandi bari inyuma zigwaruka gwinshi cyane yego gwinshi cyane kandi nibaza ko nago ruzotera imbere kuko uravye harimo talent zirahari igikuru nuko twoguma turi hamwe nyene umupira twa promotinga birenze kugira ngo n'uri nyuma nawe azoronka iyo chance yo gukina mu makipe akuzakuza yego hari abakinyi turiko turabona bariko baradufasha muri iyi mikino ya friendly ya gicuti turiko tubona ba Kamsoba n'abakinyi bakomeye n'umukinyi akomeye akina rwego mpuzamahanga akinira intamba mu rugamba nawe yaraje ari hano ariko adufasha mu myimenyerezo Amrani we yaramaze gusinya muri Adelaide United na nyine turabona ariko aradufasha mu myimenyerezo abo ziba tubafise no mu gihe c'amahiganwa canke bariko badufasha gusa binonora imitsi oya bariko baradufasha gusa mu bisanzwe turi kumwe ariko ni gwa rukundo bafise bafitiye team bavuyemo bavuga ati bahashitse birabagora kuvuga ngo ntibakine kwa yo uco usanga nyene nabo bisanzemo muri equipe hama bakerekana ivyo bafise n'abandi bariko bariga umupira ntiyabura kimwe canke bibiri biga kuri bo kuko bo basanzwe bakina kuri level iri hejuru yabo gatoyi umva ni gwa rukundo iyo baronsa opportunity bakaba bari ngaha vraiment baraza kugira ngo n'abandi babonereho tugati gwa rukundo ruzokwame ruhari umva tuzoba turi team yama ifise abakinyi babiri canke batatu basohoka muri mwaka coach aho twari igikombe 2016 iki gikombe cha African Cup wari umukinyi ico gihe umenga niba ntihenze ariko wari tayarinze hakiri kare kubera ko wari tayarinze hakiri kare byavuye kuki hari abantu bashobora kubibaza ati uwo mukoci kwakiri muto byagenze gute kugira abo mukoci umupira biragoye nje nagize nubwo ni bad luck kandi ndi umuntu nakunda kugira injury kandi bigose wagize imvune mbi gose bica bisaba yuko nja ku ruhande okay birumvikana hari abavyeyi baturiko bararekura abana babo ngo bagende gukina mu maclub coach shaka kubabwira akajambo kamwe umupira uzotumarira iki wotumarira iki hamwe abavyeyi boreka abana benshi bashoboka biwacu muri community yacu bakaja mu maclub bagakina tubwira inyungu birimwo mwe mubizi mu bisobanukiwe n'abavyeyi tubakangurire kuba borekura abana bakaja mu maclub icambe twege nka Burundi SA systeme dufise ihari ni dufata ishure ni cambe akazi kabiri umupira gatatu ariko umupira kwa twigize wa gatatu bisigura yuko arico kintu cyanyuma oya twece dushaka nuko ico bagiyemo cose bagikore 100% kandi bagikore neza yo bashitse ku mupira dushaka kubakura muri mentality yo kuvuga ati uri ku mupira kora ijana ku ijana kuko ntuzi kazoza kawe yo kazoba kare kandi iyo tubonye umwana afise talent naho ahubwo tugerageza kumukuramwo kije kintu cyo kwimbira ati ntibishoboka tukamereka example tirabanaka hari mu ndwiza tuzokina na China Australia izokina na China kandi Nestor yahamagawe na nyina azoba hari kabazokina hano iwacu muri Adelaide ibintu nk'ivyo iyo batangiye kubibona nk'umwana yavuye ngaha akabagarose ngaha akinira equipe nationale ya Australia umva nikintu gikomeye ni ikintu ciza cyane Nestor nawe nikimenya bose nagiye mu Burundi nsanga ku maradiyo baramuvuga ni ibintu bikomeye cyane abavyeyi canke abantu bo muri community tuzotanga gukina ryari African Cup y'uno mwaka kugira ngo tubahamagarire bazoza ari benshi tuzokinira he
aho tuzokinira ni hahandi nyene ho mwaka uheze atagihindutse Service FM Stadium hajya nyene amatariki nimba ntihenze ni mu mpera z'uku kwezi ya nyuma y'uku kwezi mugabo umva ni weekend ya nyuma y'uku kwezi bari muri 2026 uko z'uku kwezi kw'icumi yego tuce dukomeza weekend zitatu turiko turaryoherwa turaba agapira bo karibu cyane kuri African Cup dukeneye support n'ubundi yego intsinzi ntiyoboneka bataje kandi umupira ntiryoha atabarorezo hari ntibacika intege kuba byarashitse tukaguma dutsindwa ama finale finale zine zose zikurikirana kwe imana ya ni zitatu ariko imana yapanze bayapanze gusa gikuru nuko abana bacu bakiri umupira mwiza yego barakina umupira mwiza bakeneye support umunsi no munsi hari naho tuzokina nabi mugabo usange turatsinze igikombe cyane birashikira kwandi matimu yego turabashimiye cyane mwese mwariko mwatwumviriza mwariko mukigana ko iganiro gito dukwanye na coach George tuzofika kuvugana nawe dutwaye igikombe twicara ahantu heza tuganire ducelebrating tuganire byinshi kubijanye n'ino timu yacu ya community y'abarundi hano muri South Australia mu gisagara ca Adelaide George turagushimiye nawe namwe murakoze okay wakoze